inkuru nziza. Hari abantu bacumva gusa iryo jambo inkuru nziza batangiye kugira mu mutima bati agira tubwire ibyo dusanzwe tuzi. Babajama nabo ba Yesu bati agira tubwire bya bintu by'abakizwa. Turi ku Pasika turazi ko Yesu yapfuye akazuka, agira amare hafi isaha yose atubwira ibintu dusanzwe tuzi. Ikintu kibaje nuko iri jambo la bonne nouvelle, inkuru nziza, cyabaye ikintu dufata ibisanzwe minenegwe. Ndabyoye ko dukunda umutama Kanoni hano. Ibyo missionnaire bazo bwa mbere batsindagira iyo nkuru nziza, batsindagira ivyo nyene vy'urufatiro ubuzima bwacu butegerezwa kubakirako. Muri iyi myaka hafi 15-20 iheze, bivuye ku butumwa bwagiye burakwiragira muri Amerika n'ahandi, hadutse inyigisho zitandukanye ziza muri Afrika zivuye muri Amerika, aho abantu babwirwa ibijanye n'ivyo bifuza bashaka, babwirwa ibijanye n'isi n'iterambere rya hano ku isi, gutunga n'amagara meza n'ibindi, bisubirira ubutumwa bwiza. Hanyuma abantu barakunda inyigisho nshasha atari ubutumwa bwiza. Ariko intango za mbere z'ishengero, nk'uko Imana yakoresheje ishengero rya Anglikani mu ntango za mbere z'ishengero mu Burundi, umutima w'ubukristo uhagaze kuri aya majambo tugiye kuvuga. Ibi vyose bitaraza n'aya majambo Imana yama yifuza kandi yamye yifuza ko twumviriza. Abanyafrika basanzwe abantu bakunda le mystère, bakunda ibintu bihanitse, ibintu by'ibinyegezwa. Iyo babwiye amajambo asanzwe ntibayaha agaciro, bakeneye inyigisho zihanitse. Bamwe muri mwebwe muri hano ariko murazungu mu gisagara cya Bujumbura mwumviriza izindi nyigisho zihanitse, z'imwemu, zihambaye, kandi birabaryohera. Mwumva umenga birarenze vya bindi mwakura mwumva. Le christianisme ni traditionnel, mukeneye inyigisho zikomeye. Ariko imyaka 40 uko ngenda nkura nsanga ivyo twita ngo ni iterambere, haba mu vy'ubwenge n'ibindi, dusanga kenshi ari subiranyuma. Nimwakura mukegera imbere, Imana ikabafasha, muzosanga ibintu vyinshi mwataye ku mwanya n'inkomezi byabisubiranyuma, kuko bidafise umutima w'ubutumwa bwiza, inkuru nziza. Hari umwanditsi w'umunyamerika yitwa John Piper yanditse igitabo bita Don't Waste Your Life, ntugatakaze ubuzima bwawe ngo ubwonone. Birababaje konona ubuzima bwawe ukabutakaza kandi uri mu vy'Imana, kuko utashize umutima kuri vya bindi vy'agaciro, vya bindi vya mbere bihambaye, vyera, vy'icubahiro. Ingene ubwiza bw'Imana bwaserukiye mu nyonga za Yesu Kristo, nibwo butumwa bwiza. Nashaka munyemereye dufate umwanya mutonya gusa twiyumvire, kubera ko aya majambo ngira mvuge ubutumwa bwiza banditse hajya imbere ngo bonne nouvelle, inkuru nziza, kubera ko ubifata ibisanzwe. Reka ndakubwira impamvu nkenya zituma zino nyigisho twita ubutumwa bwiza zifatwa ibisanzwe. Reka ndakubwira impamvu nkenya. Ubwa mbere ni uko dusanzwe dufata ibisanzwe Imana. Ubutumwa bwiza butubwira ko Imana yera, ihambaye, yanka icaha, ishavuriye ikintu cyose gitandukanye n'ukwera kwayo, kandi izohana icaha. Iyo Mana ntituyifata au sérieux imeze gutyo, twiyumvira ko ari ibikavyo vyo muri Bibiliya. Ariko ubutumwa bwiza buhera ku kameremere k'Imana. Imana yera, ihambaye, itunganye. Imana irakara kandi ihana icaha. Imana igororotse. Ngabo kandi ubutumwa bwiza butubwira Imana y'urukundo,
Imana y'impuhwe, Imana y'ikigongwe yambaye umubiri ikadusanga aho turi. Navyo nyene tubifata ibisanzwe, twumva umenga n'amakuru meza mugabo nawe nyene arakabije. Ntibingana no kuronka umufiyanse, ntibingana no kuronka viza, kubwirwa ko Yesu ari Imana yambaye umubiri ku bwawe. Navyo nyene bifata ibisanzwe, wiyumvira ko amakuru meza mugabo akabije. Bwa kabiri, dufata ubutumwa bwiza ibisanzwe kuko dufata ibisanzwe ico bivuga kuri Yesu Kristo ko ari Imana kandi akaba umuntu. Iri zina rya Yesu ducisha mu kanwa twaramaze kurimenyera. Ni bangahe ko bavuga mu kanwa bumva ko bavuga Imana ubwayo, Yeshua. None muririmba Yeshu, nuko baririmba mbere. Ni bande bumva ko barasubiramwo c'est l'Éternel qui sauve. Iryo jambo risobanura ngo uhoraho ni wakiza. Umumarayika yeretse Mariya aramubwira ati uzovyara umwana w'umuhungu, uzomwite Yesu kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Ubwa gatatu, dufata inkuru nziza ibisanzwe kuko dufata ibisanzwe ico birivuga ko twebwe turi. Munyumvirize neza, munyumvirize neza. Bibiliya ivuga ko turi abanyabyaha, ariko ayo majambo tuyafata ibisanzwe. Bibiliya ivuga ko umutima w'umuntu urwaye indwara itovugwa, ninde yowumenya? Bibiliya ivuga yuko twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Bibiliya ivuga yuko uburake bw'Imana bwahishuwe buva mu ijuru burakiye uko tubaha Imana kose. Imana ivuga ko twononekaye mu mitima yacu ku buryo twese twazimiye, atawurondera Imana, atawuyishaka. Ariko tukaba dufata ibisanzwe ico bivuga ku muntu. Vuga ati jewe sindi umugororotsi mugabo kandi sindi umunyabyaha watari. Ufata ibisanzwe. Umwuzo wa psychologie, ivyigwa vyiga kameremere muntu vyarapopularije yuko ni vyiza ko umuntu agira igicapo kiri positif y'icari. Izo nyigisho zarakwiragijwe mu mashure, mu systeme d'education, mu miryango, ku buryo niyo umuntu akubwiye ikosa ryawe ubona umenga araguhohoteye. Abantu ntibamenyereye kubwirwa ko ari babi. Batubwire ko uburyo bwiza bwo gufata umuntu ari kumubwira ko ari mwiza, urahambaye, urakomeye, urashoboye. Haleluya. Kuva turi batonya batumenyereza kutubwira ko turi igitangaza. Bitumenyereye kubwirwa ukuri kubijanye n'uko turi, kubera baratumenyereje yuko agatima muntu kwa kacu gakwiye kuba menaje, kakazigamwa, tudakwiye kubwirwa ko turi babi. Bibiliya ariko ivuga, birivuga ko tumeze gute? Igituma inkuru nziza tuyifata ibisanzwe nuko inkuru mbi ivuga uko tumeze, nayo nyene tuyifata ibisanzwe. Muriko muranyumviza bene data? Ngira ndangize muri introduction yanje. Inkuru nziza tuyifata ibisanzwe kuko dufata ibisanzwe ico birivuga ku bihe bidashira. Abatari bakeyi hano tubayeho ku munsi ku munsi. Iyo twumvise inkuru nziza bisobanura ikintu kigira ico kimariye ubu nonaha aho mpagaze. Siko none nitwe twumvira inkuru nziza papo y'umwanya. Abatama bakuze barazi icari ico loton. Niba bonyene nunganwe ashobora kubaho yibabaza ariko ategura kazoza k'imyaka 30 imbere. Twebwe ko tumeze urungano rushasha, tubayeho ku munsi ku munsi. Iyo mumaze kubibona, iyo umujene nka twebwe aronsa amafaranga, abantu bose baca babibona. Sivyo none? Iyumvira ibintu abavyeyi banyu bakomplishije ata muntu umwe arizi mu kibano. Mugabo wumva kuronka amahera abantu bose barabimenya. Uzi gituma turi igeneration ibayeho ku munsi ku munsi. Iyo batubwiye ngo inkuru nziza ucebeza tibega iyo nkuru nziza imbwira iki ubunyene, igiye imiki ubunyene. Ariko inkuru nziza nivyo yatubwira ico Imana yakoze muri kahise.
icyo yifuza gukora uno munsi, mugabo cyane cyane inkuru nziza ijyanye n'ibihe bidashira byacu. Ninde muri twebwe yitwararika ibihe bidashira? Turirimba amasezerano yo ngaha ku isi, twiteze ko Imana dukorera ibintu ahanye naho duhagaze ubu nyene ngaha, ariko inkuru nziza iragenda ikarengera ivyo, ikatubwira ibijanye no kuzobana n'Imana bitazoshira kubwa Yesu Kristo.